Indwara ya mugiga bita meningite mu rurimi rw'igifaransa ntirobanura kuko igwara abato n'abakuze. Iyo ndwara izanana mu migera ifise ibimenyetso bitandukanye kandi yica kare mu gihe itivujwe nk'uko bivugwa na muganga Boaz Nibitanga. Iyo ngwara ya meningite cyangwa ingwara ya mugiga mu isanzwe ibimenyetso vyayo ku muntu akuze cyangwa ku mwana biratandukanye gato. Ingwara ya mugiga ku muntu akuze aragira ubushuhe bwinshi, arashobora ubushuhe bwinshi, arashobora kudadarara izosi, arashobora no kudawa, arashobora kumeneka umutwe, arashobora gucika intege, arashobora no gutakaza ubwenge, nibiyashika akashobora no kudawa, aragira ugutinya umuco. Ku mwana muto rero nawe acashuha cyane, ari umwana yonka muri ico gihe ntiyonka, ntiyemera ko nitambere ntafungura, ntiyonka kandi aragira ibyo twita ama convulsion, aradadarara. Naho biri uko ni indwara iyo ivuwe kare ikira nk'uko bibandanya bivugwa n'uwo muganga. Ko umuntu asanzwe ayifise ni ingwara ishobora kuvugwa kandi igakira mu gihe umuntu yihutiye kwa muganga hakiri kare. Umugwayi afise mugiga ibimenyetso vyayo murumva ko bishobora kuba bisangiye n'izindi ngwara. Rero ashitse kwa muganga turayipima ahanini cyane, tuvoma amazi yo mu ruti rw'umugongo twita liquide céphalorachidien, tukayipima maze tukayitora. Rero iyo umuntu atavuye iyo ngwara irafise ingaruka zikomeye. Icambere nuko ishobora gutera ubumuga bufatiye mu bwonko twita amasekele neurologique, ashobora ubumuga akaba umukeha bwenge, babantu ubona umengo ubwenge ntibukwiye, bamwe abari ingaruka z'ingwara ya mugiga itavuwe bagwaye irabatera ubwo bumuga. Ikindi irashobora gutera ubumuga bwo kutabona twita cecite, ishobora gutera ubumuga bwo kutumva, bajya abantu usanga yakuze atumva, ishobora kuba vyakomotse no kuri iyo ngwara, kuri iyo ngwara irabitera. Iyindi ngaruka rero ikomeye ni urupfu, ni ingwara yica vuba, inyarutsa kwica mu gihe umuntu atihutiye kwivuza. Mwomenya ko urucanco rwa mugiga ruri ku kirangamisi rw'icanco zitangwa mu gihugu cacu c'u Burundi.